dunyura abanyarwanda sinzi ko muyizi uruduga runini ukarufata ino inyuma ukanengetera uko murarubona rero sasa bakagira effort yose kugira ngo baze kubakira iya ni honneur ni n'urukundo rukomeye kubona abantu burira mu biti kugira ngo babakire ariko kumwishura ukacumutera copyright niwe wari kuba wa mbere ahubwo kumukurira copyright ukavuga ati aba barundi baradusupportinze kana twebwe reka sindabikire kuko ijya copyright tuguma tubona ni copyright ya umuntu akoresha cyane ya Dorcas ya Tei kuko bashaka gutera copyright amara bakaji wawe ariko copyright ikikoblija gufuta video bisigura iko ni wewe wa mention video uravuga ati video nashaka iko isi iba supprime ese kweri iki mwebwe Dorcas n'abantu uza kweri iki ama video y'abarundi ariko arabiruka inyuma kweri kimwe mu ya postinze pour montrer aux gens ko abarundi babashuye okay kweri ki none mutarisema ama TV online nabonye nuzababeho umviriza icyo kintu abantu babikoze si byiza na gato kuko twebwe niba tubereka urukundo nibisigura iko mucamushaka mudukorere ko kwera iko urukundo tuba tuberese twebwe twasanze tware mu dufise urukundo kuko umuryango bwabo agatukisha umuryango uno munsi murabateye copyright y'aba TV yose online ejo muzoshaka kandi kubatumira baze kubakira mu kibuga c'indege banke mucyo muvuga ngo abarundi batange gushiramo izigo ngo abarundi bashaka ko tugira beef kandi ni mwebwe muri ko muratwereka ibibazo bacha barantera copyright banteye bisigura ko amahera yabo amahera yose yo kuri YouTube aji wabo nagiye rero kwanda umunyabuterere inoti ndayizi ndababwira ati nukuri kw'Imana jewe niho Jesse banabizi cyuya hama wewe winjize ngo jewe ngo abantu gusa ngo waje kuri cyano yanje ngo barabe gusa ubundi umuntu ariko arinje ndavuga ati naje ndayikuyeko yego wewe uzokwinjira ama platform ariko muri YouTube yanje nta mahera uzoronka kandi ndazi mu YouTube yanje niho azoronka amahera menshi kuko niho abantu benshi ama views aba menshi nca ndayiblock nayiblock imaze umunsi umwe iri kuri 14000 views niho nayiblock TV. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bisous d'abord. Yes, on s'excuse vraiment. Bisous. Bisous c'est tout à fait normal. Bon, est-ce que nous l'avons acheté mbe urafise umufisheri? Oh yeah. Ndamufise s'il vous plaît. Mana yagasani abiboneka yuko bro. Nimba ariyo bitagura umusheri. Dore mani yari akwibagiye akubyibuka bunywa ko mufise. Heureusement ko taja kuri réseaux sociaux. OK ntacyo. Uramaze ko sheri wawe hama akakubwira OK c'est bon bébé byaheze. Nushungiya bisous rero. Donc ça c'est pour montrer aux gens que OK ni maman validé bisous rero OK byaheze. Voilà, genre ce que je voulais dire ma raison pour laquelle a été pour vous dire que je vous aime. Voilà. Merci kwa mwashoye gutuyanganira kubera tumaze imisi tubaha plus 257 industry kubera yuko ibigora bigora abagabo mugabo ni 50-50 n'abagore toshobora kubashiramo ibigora bigora abagabo n'abagore. Yes. Voilà c'est ça. Welcome rero, welcome again mu kiganiro cyacu cyanyu nationalist kindi ni plus 257 industry. Ikiganiro muzosangamo inkuru zitandukanye aho ganizi wanje zirimo. Murumva rero sasa muzosanga inkuru zitandukanye z'aba artistes z'abantu bakina amasinema by'abantu nagira mvuge abasuma ariko n'abasuma n'aba artiste ega n'umwuga ega ibaze nk'umuntu yiba muri banki nuva ko ari umu artiste kuko rega n'umwuga ibyo byose arabitegura arategura akavuga ati umva mwebwe muri banki tuzakuhingira uku urumva ni art n'abasega n'abanyamwuga ko bamenye ati nsabye ukunda ronka ni nasaba ukusinda umbwire babapetse barabaza yo Marlesh ugasanga mwizarasta ngo avine ngo ravasha original ngo uraberewe bro ngo none ngo ntacho wonsigiraga n'aba artiste voilà ibi rero ikiganiro cyacu rero musangamo inkuru z'abirizo zose zibijyanye na art. Sivyo rero uno musi yose tubafite inkuru nka zingahe ariko si n'inkuru yanje uyavuze ngirimo ariko cyane namubwiye je shaka kwivuga cyaravuga wa tuza kuvuga ko yuko tu fais partie ya industry urananuzana muri industry ni woje kwivuga he sindakwakira ariko eka none nanyakira daye none se nibiki je me réserve dahe yes murumva sasa rero nuze abajama rero uyacarambira urumva ngo gene uza gukiramo kubera yuko na toi tu fais partie y'abantu bari muri industry ndavuga okay basi sawa ndavuga donc topic dufise nizibi topic ya mbere ni ya God we trust uyu ni wa mujama dukorana ku radio uno muntu dukorana murabizi ubuzi ni bwinshi sivyo nari namusavye uruhusha kugira ngo ashobore kunkuvura ariko sasa ikintu cyereka ko ndikijuju boss wanje arakurikira ibiganiro byaje urumva ndiko ndavuga ko zagukereka mu kazi kiwe uvugaga muravyumva ariko nta kibazo ntawe kubera ndiko ndacaka umunyakazi merci beaucoup urumva sasa rero
topic ya mbere waravuze ngo ni gute wanyakiriye ko wambwiye ngo nzibe ntwanyakiriye en fait c'est ça rero reka gire ko nakira mugezi wanjye no nyine subundi ni Nadeje Nadeje bya ntaryo bazi mignone basi karibu minyo ndabari bakunzi wa plus 257 industry yeah and then abakunzi ba Kazo TV aussi abakunzi ba Kazo TV reka ndabahe ikaze ndabashimiye cyane shimire Alvin Smith nenda ukumbuye bro Mayauve naguheruka kera okay Maria V merci Mayauve happy new year ego umwaka mwiza umva nta tuntu tudorage bisega mani nari muke iri harage aya nakuranga ibiri ko ndari nabiri ndi yat okay merci wese ngiza ko wazaga ari byo ari ona baswe ari ubushaza yes tubahe ikaze tubashimire mu mukomeje kudukurikira hari abantu bambajije nko udakifasha igana na Alvin Smith bisigura ko mudukurikira kandi muri benshi cyane nabasanyi bawazi nari nafatira bigora abagabo ya yes twari twarafatiriwe gatoya ariko turagarutse ni John nafatira aussi wowe merci yes we eka kan kari ngombwa yes topic ya mbere waravuze ni gute topic ya mbere yes reka dukoroke na topic ya mbere yavuze ngo ntituza kumuvuga ariko turamuvuga twarabonye amashomeshe yabaye muri December yes kandi menshi waragiyemwo hari nayo utagiyemwo twarabonye n'abantu bavuye hanze baza ngaha mu gihugu cacu ariko entre tutarinjira Alvin nyine mu kiganyo nyezina hari imyidogo ihari yuko abantu bose bavuye mu Rwanda babakubitiye ama copyright bagiye gufata ibiteramo byabo bo bihiye nsiguro nk'umuntu umujournaliste umuririmbyi umukinyi wa film okay reka sigure je nk'umujournaliste bijyanye nawe twabibonye ko biyana bidoya yes nabibonye yuko abarundi bari kwaridoga nabibonye nabyo bya Dorcas na Vestine uvuze ndabwire sa ikintu kimwe bagenzi bacu mu Rwanda sivyo so muzi ko tukundana kandi abantu bishi barabavuga nabi ariko jewe ntimari bwanyumve sivyo nikora yuko nzi yuko turi inshuti ariko sasa rero nimba tuboneka ko turi inshuti nimba tubereka urukundo nibisubiye ko turababona sivyo ibaze insizi y'abantu yaje kubakira Vestine na Dorcas sivyo bakaryoherwa urumva abanyamakuru bacu tubabizi ko abanyamakuru banyu kugira haguruki yari ngo ajye kwakira umuntu ku kibuga cy'indege mu muhamahera kandi atari make ariko tubwe abanyamakuru bacu sivyo barigora bakahashika aho hantu bakaza kubakira n'urukundo sasa kandi bakabona ko bananda kubwire hagiye tugiye kubakira akusikone namaze kuba serie we mani reka ndakubwira hari igihe mbona n'abana vyimvye bangana umva bashaka bana kumengo barakaze kuko bagiseruka ya Alvin sinzi kuraso nanu namaze kwasoka kenshi bro ntushavure kandi ndabibabwire ko nje ndabibona namaze kuja gutegera muri nimvye Alvin ngo ubone ingene aba journaliste baduga mu biti abandi bakuriranako abandi umva akasoka ajya muri ntuze bariko baraza abona kumenga ararenze en fait urumva merci ce que j'étais en train de dire nuko iyo umuntu aje kukwigorera murabona twebwe igihugu cyacu president wacu nyakuba nyene cyubaro president wacu w'u Burundi yavuze ati muze murakrea akazi nimuzorindire ngo kwera ngo nuze ngo wigiye ubuyaya ngo curinda ngo ukora akazi kubuyaya nyene ngo cyange kwera wigiye muri banki gucuja muri banki to bisigura yuko naho ba warize crea akazi nuzorinda ngo akazi wigiye rero aba journaliste bacu mubona n'abanyamakuru n'aba promoter nabo nyene bari muri babandi nyene bagendera ku mugambi w'igihugu bavuga ati reka twiyumvire dukreye ubuzi kuko abazi yuko nina kreye akazi ndagahembegwa hama nkagira nkibeshaho nkabeshaho na famille rero aba bagenzi bacu b'abanyamakuru iyo baje kubakira là je suis en train de m'adresser kuri mwe by'abanyarwanda dukunda katuvuge ko dukunda kubera urukundo turawubereka gwinshi cyane kuburyo muragize na interview muravuga yuko urukundo tubereka yuko tutakwiye kururindira back ariko nta kibazo twebwe urukundo kandi urumva naho twakugira ngo urumva ngo turabikuyemo ntibikunda kubera yuko naturellement twe turafise urukundo voilà c'était ça rero murumva iyo umuntu aje kwakira nk'aba YouTuber par exemple cyangwa aba TV online baba bashaka nabo nyene bazijya nkuru zanyu bazipostinge kugira ngo YouTube ibaha amahera kuko plus abantu babiraba plus YouTube bahemba rero wewe umaze kumutira copyright ujya mu muntu yigoye akari aka déplacement kiwe ntuzi ko yaje n'amaguru aciye mu buterere ntuzi ko yafashe dunyure kugira ashike si dunyure abanyarwanda sinzi ko muyizi uruduga runini ukarufata ino inyuma ukanengetera uko murarubona rero sasa bakagira effort yose kugira ngo baze kubakira iya ni honneur ni n'urukundo rukomeye kubona abantu burira mu biti kugira ngo babakire ariko
kumwishura ukacumutera copyright niwe wari kuba uwa mbere ahubwo kumukuriyamo copyright tukavuga ati aba barundi baradusapotinze kana twebwe reka sindabikire kuko ijya copyright tuguma tubona ni copyright ya umuntu akoresha cyane ya badurkasi yateye kuko bashaka gutera copyright amara bakaji wawe ariko copyright ikikobrija gufuta video bisigura ko ni wewe wa mention yo video uravuga ati video nashaka yuko isi iba supprime rero ubwo si urukundo mwamuko murerekana sivyo kubera yuko imagine nk'utu duhera uyu muntu yarakuyemwo sivyo urumva nk'utu duhera ni sitwishi cyane ariko iyo atumurekera kandi je ndabivuze kubera bajya abantu ba Emi ni Emi TV ni Emi kwa ijyana management ya ntuzena IRENE muri ndahabi IRENE yego kandi ndabizi ko wewe platform zose ni uzijera sivyo ibi bintu wagize kabisa nagwa ari vyiza man kubera yuko natwebwe abarundi nimba ubona dutonda hajya tuba tuje kurondera ubuzima ugaje ALVIN aza akantu kaje mu mutwe nkibona zijya copyright yagiriye abantu bose ba journalist je nebarije eske mu masezerano bagiranye kuko ni Modeste yabazanye Modeste niwe yabazanye je nebarije nti peut-être ko ashobora kuba nikintu nibajije sinzi ko ari byo ariko nzokoresha igana Modeste ndabimubaza nibajije ko Modeste ashobora kuba atahabahaye amahera akwiye nikintu nibajije atabaye amahera bakwiye badukasi oya none nimba atabaye amahera akwiye uribaza yuko utu views abantu ba TV online baronse yuko ari to twubaha amahera asigaye donati abantu hari gihe abantu baca bumva babaye jalo kumva bagasanga umutima mubi akavuga ati nakare nta mahera babaye ariko nawe yobu umutima mubi ama TV online yaje kubashigikira kandi ama video yaragendagenza na namwe ese kweri ki mwebwe Dorcas n'abantu uzi yakora iki ama video y'abarundi ariko arabiruka inyuma kweri kimwe mu ya postinze pour montrer oja yuko abarundi babashuye okay kweri ki none mutarisema ama TV online nabonye babanuza babeho umviriza icyo kintu abantu babikoze si byiza na gato kuko twebwe niba tubereka urukundo nibisigura yuko mucamushaka mudukorere ko kubera yuko urukundo tuba tuberese twebwe twasanze tware mu dufise urukundo sivyo kuko umuryango wabo agatukisha umuryango uno munsi murabateye copyright y'aba TV yose online ejo muzoshaka kandi kubatumira baze kubakira mu kibuga c'indege banke mucyo muvuga ngo abarundi batange gushiramo inzigo ngo abarundi bashaka ko tugira beef kandi ni mwebwe muri ko muratwereka ibibazo cyangwa uzosanga nabo nyene harageze igihe umuziki wabo uja hasi bagashaka support y'abarundi buryo umuntu ushaka support y'abarundi nibisa ko umuziki wabo uja hasi rega n'ubu ni support to yego yes hari akantu umuntu umwe yavuze ati iyo ubonye uri ahantu nyene ho kwifuzwa ntuze wigere ko bibaza ko ariko bizokwama uzogera uja mu gihe cyo kwifuza that's why dukwiye kubana neza nk'abantu bamenye Imana mbese ubundi yes voilà ariko uri kwamvugisha cyane nta mazi noronka reka ndamwihere ndamutemwa wewe akora ngaki kana kantu ko kunywa ALVIN wero kazi kwanza banza urabe neza ni gatao yes zanda gutemwa bro reka ndagufatira micro wiguru mbega ubwatsi shi arakamaze igana kitana umva gute ndagutambira merci hano ko denze Imana bazagira gatima ke bon murumva rero sasa reka naguhemba n'isi yuko biryoshe andwa kararyoshe cyane na Kavin Blanc ndabibona dukomeze rero yes ivyo reka tubive ko nitwo bitebako osi twarabonye abagize ibiteramo mu biteramo byagiye biraba mugabe ivyo reka tubanze tuvyihoze kandi tuvuga ku vy'abanyarwanda bro oya twamaze kubiheza twamaze kubasaba yuko batezwa kutwereka isi ahandi kindi naco sha wenda zikuri umufana wa DJ Paula vraiment uramwemera ubundi yari ngahaje no bwati mutemwo DJ Paula ntamwemera ariko nayo ubwo ingene ubivuze ingene ndabivuze nabonye igiteramo yakoresheje igiteramo ca DJ Paula azana abaririmbyi bakibonye gute ni sawa cyane ahubwo tuvuge icya ntuzenya icya Christopher tuvuge ku cya Christopher oya tuvuge mu cya Christopher kubera Christopher wa Love Music barure stage bavuga yuko bidakunda ko baririmba kubera yuko babankiye kurimba live music ALVIN hama mu nyuma na Christopher amaze kuririmba na Fizo ba Love Music bacabagaruka kurimba kandi playback kandi bari basi kurimba playback before icyo kintu tukitunuza wowe kivuze ko iki je kinda kivuga ko abantu bari hajya kuri muri mu gitero kuri Zion Beach baravuze ko ubwa na Christopher ubwabo yari yabemeye ko aje kurimba live mugabo we love music ntibari bagize ntibagiye muri ntoze muri ma repetition ntibagiye mu ma repetition ntibagiye muri check sound kugira ngo barabe ko ivyo baza kuvuga biza kuba birimwo bituma ngo
ibintu abanyarwanda bamaze kublansha bashaka kubideblansha kugira ngo baririmbe live kandi urumva ivyo ntibibaho ntibikunda mugabo rero icari gitangaje kumenya ivyo ngo na Christopher yari yabwiye ko aza kuririmba live papa Alcotre ngo yaririmbye semi live hariho abantu bari codinze buryo kuntu bari twamubona mu repetition apostinga kiri mu Rwanda hariho kungene bagira semi live bakarecordinga ari muri repetition bakasha baza kuvuza hajya rero bikasha vyitwa ko mengo ariko aririmba live ariko ivyo abantu benshi barabigira no hanze donc urumva niryo bafite nyo yahabaye abari andi majambo n'indirimbo munsi wowe abarika ara renforcer en fait we love music yajizi ko Christopher za kuririmba live nawe nyene bitamwe bavuga ati rero sasa no ko harevyo bamaze gucomeka umviriza rero sasa tusubire kwanza kuri love music umviriza abasani bose b'abarundi faut que tuba professional gute ivyo ni vyabaye kuri Double J na Kiriku hariya mu Rwanda normalement ushaka yuko ibibazo bimwe bitagushikira kugira ngo ibibazo bimwe muvyirinde you have to be professional yo mpamvu uzobona abanyarwanda azayizana mu DJ azayizana mu photographe azayizana mu mufatira video azayizana mu manager managing ibintu apiraga DJ niyi mubasani kubera iki kubera birindi ibintu bimwe nka bijya byashike kuri ba Double J sivyo reka kaza tubanze ntange example kuri bya Double J amacengaruka bya Double J ivyo bakoreye si vyiza na gato kandi tugeze tubishima ariko nabo nyene bafise amakosa kubera ko nta kuntu ushaka kugenda ego bari bagiye gufasha yago sindavyanse ariko nimba washoboye gutwara manager kuri kutatwaye mu DJ c'est ça en fait nico minimum niba gutwara mu DJ gusa bakamutwara wenyine kubera yuko nimba ikibazo cyarabaye kwa Philipita na Ntuzenye ego Philipita aragize amakosa ariko na ba Double J na Kiriku namo mufise amakosa muraba star bakomeye mukwikuza muragendana no mu DJ wanyu ego twemera vraiment ego bon je sais pas abantu barafata ibintu gutandukanye ushobora kuvuga ngo ALVIN ngo yashase kutu jewe ndi ngaje ndi direct oya abantu bashobora barabibona jewe ndi umunyamakuru kandi jewe ndi professional sivyo nta mo DJ ngira ariko ibintu ariko sikuvuga ngo ndagize ariko ndabana yuko neza ivyo ndiko ndakora ntibiri professional kwa yuko staff yanje nikuye ariko bientôt bivanye n'ibintu ngenda ndabona bimwe bishikira abagenzi naje ndabona umengo hari ibintu bimwe ngiye kwipanga Double J na Kiriku muri kuba mwatwaye aba DJ banyu yes umu DJ wanyu sivyo muri kuba mwatwaye mu photography wanyu kuko ari n'igihe umuntu uba wifuza amafoto cyangwa mu videaste mu videography ugasanga urakeneye aka video wanje kubaza abayago cyangwa bande ngo none highlight nerasoka ngo kugira ngo ndabe ingene naririmbe gutwara umuntu wawe abafatanye ibintu byose même si umuntu aba yagize ko nabonye Kiriku yagiye n'indege yagiye n'indege yagiye mu costume y'ivyo bisigura yuko bishuye ko nawe bari bagiye gufasha yago yarabari indege urumva urabona nyine ko none nimba yakuri indege yari kura kugufasha kukurira déplacement y'umuntu agira umu DJ yakubise cyangwa umu photographe yewe ni ikindi wabonye no kuvuga ngo abajya mu Rwanda kenshi iyo baje n'abaririmbye be baza n'imodoka ugasanga baje n'imodoka baza n'imodoka ariko staff yose ikaza ba ukaragaciye mu kuri ivyo bya Double J na Kiriku mugaso uvuga ngo twavuze igituma ibiga byose byabaye kwera twiko tudatwara aba DJ bacu tube professionnel iyo tugiye ahantu tuje twitwaje staff yacu kugira ngo ibintu bigende nkuko tubishaka kuko iyo ufise staff yawe umu DJ umuki uri sire yuko DJ ariko abikora neza uri sire yuko wa kamera ariko afata ka video kameze neza uri sire ko mu photographe aba ari kuri wewe donc uko niko ni vyiza rero ko tuba dukwiye turakora dukwije staff tunyarukije reka dusubira inyuma rero kwa We Love Music iyo sinye contrat muri contrat biba vyanditswe wewe urasaba muri contrat ukavuga ati jewe ndashaka kuzorimba live music muri contrat ukabisaba ku buryo nyene giteramo utarimbye live music ashobora kuguhemba amahera arenze kwera yuko yagiye or contrat sivyo ariko nimba ari muri contrat We Love Music vyanditswe ko muza kurimba playback canke bitanditswe biza kuvuga yuko mu performing gusa sinibaza yuko mwari kwanka kugira playback ha mukavuga live aussi kubera iki apara play ibaze ego turabiswa abafana babakunda cyane kandi nibo baba bari kamera bavuga ati mushaka Fizo oya mushaka Christopher oya mushaka nde We Love Music ivyo nivyo ariko ikindi naco we have to be professional if none ibaze na Fizo arimbye ntuze playback none ugiye kuvuga yuko atazi live mugabo kubera yuko atavye ari asinyaye bien avant kandi bamaze kubona bose bariko barimba playback bari kwibaza ati what's long abayiki sivyo Big Fizo arimba live ariko yagize playback bisigura yuko yavuze ati jewe ngira playback
sikuvuga ngo sikuvuga ngo kubera yes sikuvuga yes voilà rero we love music nimba we love music yari yaragize nimba we love music yari yaragize repetition hama bakanka ko bagira live aho simplice abanyene giteramo bafise amakosa ariko nimba we love music mutayi bwagire repetition eske yibaze nimba utagize repetition uribaza yuko mwo collabora gute n'aba musiciens bavuza biragoye rero amikindi kirana makosa mwache mukora nuko mwache mugaruka hanyuma iyo umaze gufata decision urayifata hama bikagenda ariko umaze kugaruka mu nyuma cyumengo wasinzwe kandi uwike ko yagaruse Christopher yaririmbye Christopher yaririmbye bose bave kuri stage kabisa aho rero ba wiz designer n'abarinoji bacabona umengo wa love music bashatse kubasuzugura kuko bo baririmbye playback ahama bo bavyanse bacha baragenda bacha bagakwa mu nyuma n'abastari bose bamaze ariko si bariko baririmba nibaza ko mu guheza bariko baririmba baririmbye playback okay ubu vyari nyine banka bacha maybe bakosha ko baravuganye n'ujya mu boss akabwira bon je siniko ndashija mugabo mvuze ati nimba muri mavuganye ko muzokora live hama bagabahindurirako organisation iri makosa ariko nimba mutayi mwavuganye yuko muzokora live haba mukaca mushaka live mu nyuma mwebwe mu makosa kandi we have to be professional ivyo nivyo bituma n'ababanyi babona yuko tutari professional kuko bobo baragira kuko Christopher yashise kare kugira ngo agire ama repetition ego mugabo vendredi yarasubiye inyuma njye mu drama yarafise amadiri menshi nta kibazo mugabo twari twabonye ko yagize ama repetition même avant reka dukomeze noneho tuve mu vyabaye byose tuje no kuvyiwaye kuko nawe ivyo wanje vyawe kutangura kuvuga we nakubonye wasohoye indirimbo kandi Tessa bro umwanya muto yambona hasi urakubise hasi uvuga ko bagukubise nawe copyright twumva ngo wavanye na management yawe sasa biko waye ko wavuze ivy'abandi nawe ibyo wabimeze gute turumva je ndababwiza ukuri muri contrat je nasinye handitswe yuko tubona tutumvikana tuzohagarika contrat iyo hatabaye mumvikana ukwiye contrat irahagarara urumva ni ibintu byanditswe yego sare je nawe twakorana sinarifise ikibazo n'umusponsor narifise ikibazo n'umanager cyo kutumvikana yego umusponsor vous comprenez umuntu azana amahera mu manager n'umuntu amenya ibintu byawe abi supervisor donc uramu inoti amawaka managinga nimba ari ikintu gikenewe toto byose akabishaka mu supervisor mu bisanzwe yes rero sasa je nafise ikibazo na manager kandi imisi yose nitwigara twumvikana rero sponsor akatubwira none se kumiki mutumvikana kandi mukorana mugabo byaranse ko twumvikana je anje rero kwa twakora partenariat twakorana partenariat sinari muri management yabo yari partenariat nka yafashe original hamwe na 26 life uragitahura kandi ibi bintu sinari bwabivugana na hamwe nje kubivugira ngaha sivyo ni bon jewe na 26 life twari dufitanye partenariat mutahura ikintu kimwe mutahura itandukaniro ya partenariat na management yes partenariat ni nk'uko Casual TV yogira partenariat na Hit Top TV yego yuko landry promoter yose na Man TV ariko wagize partenariat yo gukorana urumva aho rero aho nta numwe atwara uwundi ahubwo bose barakorana ariko bobo ingene bafata nk'abantu mengo je ndi muri management bafata nk'umuririmbyi wabo uratahu rero jewe nkababwira eske wayi mshaka ikora ibi nibi jewe ntago ndi muri management yanyu wari mu partenaire je ndi mu partenaire turi gukora partenariat ntago ndi umuririmbyi wanyu icyo kintu je twafa ntibatahura management en fait ngira abantu bashoboye kubijera partenariat na management bo babona yuko je ntashoboka ariko je nababwira umva ntago ushobora kunjanira nakora yuko ngiyewe turi gukora ama action yes na tuba partenaire urazana amafaranga je nanje ndi umustari ntago wansanze ndi underground nguri kuranzamura wasanze nikwije maze fisano nigejeje rero nje nawe turi gukorana uri kuzana amafaranga nkakora akazi tukaronka amafaranga ugatora percent yawe nkatwari yanje ntago ngiyewe ndumuntu uze abawe ufite abantu badatahura voilà icyo cya kintu rero asanga tutahuza ko rero usanga babwira ngo maze uvize d'ailleurs pour ça moment nkeya cyane sivyo pour ça mon percent moment nkeya cyane urumva rero dutegerezwa gukora akazi cyane kugira ngo twunguke cyane ko nitwunguka cyane bivaye na zirya purusa mu nkeya tunguse cyane tukaronka ubuzi bwinshi zirya purusa nazo ari nkeya ikiro 10 nibikiri nkeya ikiba nyinshi ariko tumaze gukora rimwe urumva mwe muzo muri komuniza kuko mwebwe mwasanze je deja mfise izina
bisigaye ko n'amakonseri azoza ntazo baje kubera ibikorwa byanyu azo baje kubera ibikorwa je nagenda akora yego cyo ni tizo nk'amakonseri yoza igikorwa cyo tumaze kurana nawe yarabaye hiti ku buryo yema amakonseri icyo ni kimwe urumva abantu nimba bazo amakonseri cyangwa bame amanuzenya ni kubera ibindi bikorwa nari narakoze wari warakoze wowe izina ryawe gisanzwe urumva rero ifuko dukora cyane kugira ngo nubaka izina kuko iyo usubize kumaze kubibona umuntu no kugira bagutumire mu biteramo bisigure ko uri muri bo abantu baboneka ko bari barakora cyane yes urabamaze kubibona yego abantu narago azotega tuzomutumira ko yaryohera abantu yes ko abantu basanzwe urumva rero nitwize tukumvikana para prenda babwira ati genda bana ko twahagarika ariko tuhagaritse contrat kuri irya ndirimbo irya ndirimbo yari ikigogwa kandi namaze kubaha draft urumva icyambere irya ndirimbo bari barayanse ngo kubera ujya mu petingo no underground je nababwira jewe icyo ngira si underground je ndaba indirimbo nziza yego kuko mu underground si wakora indirimbo nuza umustari si wakora indirimbo nziza gusa man bazigene ntuze zamunze mu ndirimbo imwe gusa yes. hari abantu ba underground tuzi batamenye ku ndirimbo imwe kandi rahitingo no guswa kandi je nta beef kandi ndayivuga ndababwira ati mwebwe tuko twakora partenariat jewe kuba nkitiko ndakora ikintu ni jewe mbazi target yanje mo mushakora ko ari mu underground ariko jewe ni jewe nzi capacity afise ni jewe nzi icyo ashoboye kandi je sishobora gukora n'umuntu ngo kurera underground cyangwa ko ari umustar jewe nkurikira ikintu cyiza dushobora gushikiriza abantu bakaryoherwa kavuga ati yego vraiment sivyo arajya mu mishamirano y'ibiki para president ndabona umva tubihagarike rero naje kuvuga tubihagarike yandi muntu yamaze kuyibaha je mfa guposta nabo baraposta bacha barantera copyright banteye bisigura ko amahera yabo amahera yose yo kuri YouTube aji wabo yego nagiyewe rero kwandi umunyabuterere inoti ndayizi ndababwira ati nukuri kw'Imana jewe niyo Jesse no banabizi cyuya hama wewe winjize ngo jewe ngo abantu gusa ngo waje kuri cyano yanje ngo barabe gusa ubundi muntu ariko arinje ndavuga ati naje ndayikuyeko yego wewe uzokwinjira ama platform ariko muri YouTube yanje nta mahera uzoronka kandi ndazi mu YouTube yanje niho azoronka amahera menshi kuko niho abantu benshi ama views aba menshi nca ndayiblock nayiblock imaze umunsi umwe iri kuri 14000 views niho nayiblock naramaze kuyipartage sha usigana ndumufana wawe sivyo twari turimo murakoze urumva rero sasa kandi warugi utanze hasi sinshaka aminyo sinshaka warugi utanze hasi imana urumva rero sasa nuko rero ariko heureusement uno munsi je narababwiye ati telefone yazimye n'ibintu ariko nta kibazo reka mfate yindi kubera yuko aho twavuye hatwigishije kurondera amafaranga kandi mu nzira zose bro telefone zinye iyindi ndayifise murakoze kare muvuga ngo ndiko ndishima kubera nta telefone ari mfise gusa telefone nakoresha telefone ya indi ya limitere zazindi na brandage zari zifise imenesi ariko no munsi message nkibandugikiye Imana yarahinduye amateka ivyo nibikuraba ariko yana iterambere ryanje barantelefone ngani ku kazi murakoze allo ngani munambishe n'umufana message finalement narose message mukanya bambwira yuko copyright bayikuyemo kandi ni je navyikoreye nikomera mashi bisigaye ko indirimbo yanje ni so with Metu Brown igarukana ya bya bindi byose igaruka kundi yose yari amahera zoja iwawe ehazima konzo yajya ko ni bon amahera yaji wanje murakoze cyane yes c'était très bien murakoze cyane nizo kugomba kubasigurira murakoze cyane kwa mashe gutwikirana Kazwa TV, we want the words, the solution of our dreams.